Turabaramukije inshuti bakundwa mukurikirana ikiganiro cyangwa ijambo ry'Imana ica kuri televiziyo HTV. Jewe muriko muravugana uyu mwanya ni mwene so Pasteur Niyonizigiye Vital. Nagomba rero bene data dusangira amajambo y'Imana ari mu butumwa mu gitabo c'itanguriro igice cyaho ca 25 duhere ku murongo wa 27 turashikana ku murongo wa 34. Ariko ijambo ry'urufatiro ni ijambo rivuga ngo kurindira Imana mu masezerano yawe. Umutwe w'amajambo mu itanguriro 25 ku 27 havuga ngo Esau agura ubukuru bwiwe utwo kurya. Haravuga ngo abahungu barakura, Esau aba umuhigi umuhinga umunyeshamba. Yakobo we yaratekereza yibera mu mahema. Kandi Isaka yakunda Esau kuko yamarya ku nyama yahingukanye. Rebeka nawe yakunda Yakobo. Umunsi urizina Yakobo ateka ivyo kurya. Esau arinjira avuye mu ishamba ashonje acitse intege. Esau abarira Yakobo ati mpase utwo ntamira kuri ivyo bitukura ku bituku utetse kuko numva ncitse intege. Nico catumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati shiti ubanje kungurira nkegukira kubasamuragwa mu gishingo cawe. Esau aramwishura ati raba ngira mfe, none ivyo kubasamuragwa vyomarira iki? Yakobo aramwishura ati banza undahire. Aramubarira ati aramurahira. Agurana Yakobo ivyo kuba usamuragwa kwiwe. Yakobo araheza aha Esau umutsima n'ibiharage, nuko ararya aranywa yivira hasi arigira. Uko niko Esau yakengereye ivyo kubasamuragwa. Nagomba duhagarare kuri ijambo rivuga ngo gukengera ivyo kubasamuragwa bigatuma umuntu atisezerano. Aba bahungu babiri baravukana, bari abahungu b'amahasa. Esau yari bukuru, butoyi nawe yari Yakobo. Esau niwe yarafise isezerano ryo kuzobasamuragwa. Hanyuma rero ngo se wabo Isaka yakunda Esau kuko yamuzanira inyama z'ivyo yahize. Ariko Yakobo ngo yigumanira na nyina mu mahema. Igihe kimwe hari igihe Imana iteza ikibazo kugira ngo irabungene umuntu ashobora kwihangana. Rero Esau ngo aragenda guhiga ntiyaronka ivyo agiye kurondera nkuko vyahora bimugendera. Ngo atashe azacitse intege, asanga murumuna we yatetse ivyo kurya. Aca yumva biramumoteye kuko yarashonje. Aramubwira ati mpa kuri utwo duharage ntamire. Mwene data unkurikirana, nagenda kubwire ngo ubusamuragwa bwawe ntukabugure n'uduharage tw'umunsi umwe. Esau Yakobo aramubwira ngo banza shiti ubanje kungurira nkegukira kubasamuragwa mu gishingo cawe. Esau aramwishura ati raba ngira mfe, none ivyo kubasamuragwa vyomarira iki? Mwene data ngenda kubwire ngo ibiharage by'umunsi umwe ntibikakubuze ubusamuragwa bwawe. Nagoma mbwire umumama canke umupapa ari mu bibazo, ari karageragezwa, hari bitagenda neza mu rugo rwiwe, ntibakwiye kugurisha ubusamuragwa bwabo kubera ibiharage canke ubukene bw'umunsi umwe. Niko nobwira n'abasore n'inkumi ba kino gihe, bamwe bariko baragurisha ubusamuragwa bwabo bakavuga ngo amasezerano aratevye. Kandi uko umuntu ateba mu isezerano niko n'Imana itebuka ikaza ikamutabara. Esau ngo agurisha ubusamuragwa bwiwe, yibagira ico yavuganye n'Imana. Biranka ko arindira Imana uduharage tw'umunsi umwe, inzara y'umunsi umwe imutesha ibanga. Agurisha ubusamuragwa bwiwe na murumuna we Yakobo, ngo aramurahira. Amaze kumurahira, kandi indahiro ni ikintu gikomeye. Uyu munsi hari indahiro abagabo n'abagore barahiye imbere y'abavyeyi, imbere y'abakozi b'Imana, imbere y'igihugu. Baravuga ngo tuzobana gushika Yesu agarutse canke urupfu rudutandukanije. Ariko uyu munsi kubera ibibazo, kubera intambara, kubera ubukene, abantu bariko baragurisha ubusamuragwa bwawe. Ariko ntukwiye kugurisha ubusamuragwa bwawe kubera ikibazo uri kuracamo.
Esawu ngo aririra, amaze kurya ngo ayivira hasi arigira. Uko niko yagurishije ubusamuragwa bwiwe. Nagomba ndagutera intege mwene data. Hariho inzara uri kuracamwo, hariho inzara y'ubukene, hariho inzara y'amageragezwa yo kutabona akazi kandi warize, hariho inzara y'ubukumi cyangwa y'ubusore. Nagomba ndakubwire ntugurishe ubusamuragwa bwawe ngo bitume utibanga kubera isezerano ryawe ritarashika. Rindira isezerano ryawe, ihangane. Bibiliya tubwira umugabo yitwa Yobu mu gice cyaho ca 2 ku murongo w'9, haravuga ingene n'umugore wiwe gihe abana bari maze kumushirako ibyiwe byose byamushizeko. Umugore ngo aramubwiye ngo mbega, umugore we aramubwira ngo mbega uracakomeze kwa kugororoka kwawe. Yobu aravuga ngo ntitwokwama mu byiza gusa, ni ngombwa nibibi tubicemwo. Yihanganira amagogo yarimwo bituma adati isezerano yarafitaniye n'Imana. Kuko Satani yagiye aravuga ngo eheraba igihe ngo abana b'Imana bari bashengeye, Satani yashengeranye nabo mu gice cyaho ca mbere. Haravuga Imana ngo yabaza Satani ngo uvuye, ati mvuye kuyerera mwisi, mvuye kuzunguruka. Ariko Imana ibaza Satani ngo wabonye umukiranutsi wanje Yobu. Yobu yashingirwe intahe n'Imana, ntiyigeza gwisha ubusamuragwa bwiwe, yarihanganye ararindira. Mwene data, rindira ibyo uri kuracamwo. Nagomba ndakwihanganisha, urindira Imana, ureke kugurisha ubusamuragwa bwawe kubera ibibazo. Kigihe abantu benshi bari baravuganye n'Imana, bari barakiriye Yesu ngo ababere umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, ariko uyu munsi kubera ibibazo runaka bariko baracamwo biriko biratuma bahemukira Imana. Nico gituma abantu benshi bariko barava mu gakiza kubera intambara Satani ariko arateza mu miryango, mu bana. Ariko Bibiliya ivuga ngo abo tunigana sabi n'abanyama n'amaraso n'abakuru n'abafise ubushobozi bw'isi yo mwijima. Ariko umwanditsi yandikiye Abaheburayo mu gice cyaho ca 2:18 haravuga ngo kuko ubwiwe, kuko yababajwe no kugeragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Uyu ni Yesu wenyene ubwiwe, kuko yarababajwe no kugeragezwa, arashobora kudutabara. Kandi nta yindi mission afise nukugira ngo adutabare. Mwene data, reka kugurisha ubusamuragwa bwawe, hagarara muco wavuganye n'Imana. Ibuka cagihe wari warabwiye Imana, wari wabwiye Yesu, ndakwakiriye umbera umwami umukiza mu bugingo bwanje. Ariko uyu munsi mbega Yesu aracari muri wewe? Mbega Yesu aracari muri wewe? Wewe wisuzumye mukozi w'Imana nkanje, wisuzumye mu gukorera Imana kwawe, mu pasiteri bwawe, mu buririmbyi bwawe, mu budiyakoni, mu buvuga butumwa bwawe, mu cukora mu bukristo bwawe. Wewe ntiwoba waragurishije ubusamuragwa bwawe kubera ibibazo n'intambara. Bene data, turakwiye kwemanga ntitumere nka Esawu yagurishije ubusamuragwa bwiwe kubera ivyo kujya by'umunsi umwe. Hariho abantu Imana ishingira intahe. Yobu yarashingiye intahe Imana, Imana iraza imusubiza umugisha wiwe kuko yihanganye. Ucubibona mu bice byaho bya Yobu 42 ku murongo wa 5. Haleluya. Bene data, ngo Yobu yaravuze ngo hari ivyo nari narumvishije amatwi, ariko amaso yanje aravyiboneye. Rindira ivyo wabwiwe n'Imana. Imana yasanze Yeremiya mu gice cyaho ca mbere, iramubwira ngo Yeremiya, ukiri mu nda ya nyoko nari ndakuzi, nari narakugize umuvugishwa n'Imana. Hanyuma igihe kimwe Yeremiya ngo Imana asubira mugendera, iramubwira ngo Yeremiya, ubonye iki? Aravuga ngo narose ishami ry'umurinzi n'inkone biragira. Imana yamubwira ngo nteramira ijambo navuze kugira ngo ndarishitse. Imana iteramira ijambo yavuze nk'umuntu ngo irishitse, ariko niteramira ku muntu yayitaye. Oya, iteramira ijambo ry'umuntu yihanganye, umuntu yihanganira amageragezwa. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo hahiga umuntu yihangana gushitsa ku iherezo, niyamara kurama azohabwa igitsibo yasezeraniwe n'Imana yiwe. Nagomba ndakubwire mwene data, uyu munsi abantu benshi turi mu mashengero, ariko bamwe turiko turagurisha ubusamuragwa bwawe. Ntidukwiye kuvana n'Imana, nukwiye guta Imana kubera ubukene bwo mu rugo rwawe. Nukwiye kwahukana ngo uta umugabo cyangwa uta umugore kubera hari ibyo mudahurijeko, kuko hari isezerano wasezeranye, hari ibyo wemeye, hari ico wemeye imbere y'Imana.
hariho ijambo Yonatani yabwiye Dawidi muri Samweli wa mbere igihe yikura imyambaro akayihereza Dawidi. Yamubwiye ngo kandi iri jambo tuyaze twe nawe, Uhoraho abe hagati yacu. Aramubwira Yonatani ngo kandi ni waricamwo Imana izorungika abansi babaguhige gushika upfuye. Dawidi ahagarara ku ijambo mu isezerano yarasezeranye na Yonatani. Mwene data, hagarara mu muco wavuganye na Yesu, hagarara mu isezerano ryawe n'Imana. Reka guta isezerano ngo Imana iratevye kukwishura. Iko Imana iteba niko itebuka kuza gutabara abera bayo. Ni naco gituma Yonatani amaze gupfa, Dawidi yibutse urukundo rwa Yonatani. Arabaza ngo mbega ntagasigarira mu nzu kwa Sawuli ndakagirire neza kubwa Yonatani no kubw'Imana, apana kubwa Sawuli, kubwa Yonatani no kubw'Imana. Ziba aravuga ngo hariho agahungu kiwe kamwe kitwa Mefibosheti kagorero Lodebari kwa Makiri mwene Amiye. Kubera iki? Kubera isezerano. Abantu benshi uyu munsi barataye isezerano, barataye ubusamuragwa bwabo, barabugurisha kubera ibibazo ducamwo, kubera amageragezwa ducamwo. Ariko uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo kubwiwe ko yababajwe no kugeragezwa arashobora kudutabara. Nimuze twihangane ivyo ducamwo na Yesu ubwiwe yabiciyemwo. Ugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cyaho cya 4 harabivuga neza kuyu Yesu ngo amaze gusenga, amaze iminsi 40 n'amajoro 40, ngo mpwemu wera, mpwemu w'Imana mujana mu bugaragwa aja kugeragezwa n'umugwanizi. Ariko icyafashije Yesu uyu mwami wacu kuko nawe yarageragejwe, niko Abahebura mu gitabo cy'Abaheburayo cyatubari, yafashishijwe nuko yarafise ijambo muri we. Kuko Satani yaramugerageje amaze kubona amazi iminsi 40 n'amajoro 40, ngo abona gusonza. Mpwemu yera ngo aramushorera amujana mu bugaragwa, ashorerwa na mpwemu kuja kugeragezwa. Bene data, hari igihe Imana ireha ngo tugeragezwe, irabe ya masezerano, vya bindi twemera imbere yayo, vya bintu twemera imbere y'abakozi b'Imana ngo ndemeye gukurikira Yesu ambera umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, ko tugihagaze mu isezerano. Yesu rero aragenda arageragezwa, ngo Satani amubwira ngo kuri umwana w'Imana ushonje, bwira ibuye ricika umutsima ujye. Ariko arabishura ati umuntu atungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Bene data, nimutungwe n'ijambo, umuntu agira ico yakiriye muri we, umuntu ahagarare mu cyo yavuganye n'Imana. Ntuti isezerano, ntuti Imana kubera ivyo kurya by'umunsi umwe. Ugiye kuraba n'umuntu w'Imana Rusi mu gitabo cya Rusi igice cya 1 guhera ku 6 haravuga ingene yanse guheba inabukwe, aranka guheba inabukwe. Kandi inabukwe uyu Rusi yari kumwe na Orupa, barajana barabakazana biwe, kuko Naomi yarahungiye i Mowabu, umugabo wapfirayo. Iki gihe Mowabu abantu benshi basubiye i Mowabu kubera kutarindira Imana. Abantu bavuze ngo biranse reka nisubirire mu isi nahozemo kubera kutarindira Imana. Rindira Imana nka Rusi, na Rusi yarayirindiriye abona ubutabazi bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo uyu mugore amaze kubona abahungu be bapfuye n'umugabo wapfuye, ngo yumva amakuru yuko Imana yasuye kugendera iwabo i Betelehemu. Kuko bari baravuye i Betelehemu inzara yateye, bahungira i Mowabu. Mowabu nta kiriyo, Mowabu hari ivyaha, Mowabu hari ugupfa, hari urupfu. Nimurindize turindirire i Betelehemu. Nubwo turi mu nzara, nubwo dufise ibitugoye, rindirire i Betelehemu. Imvura izogwa, tuzokwimbura, tuzojya. Uyu mugore rero ngo avana hasi n'abakazana biwe, ngo asubira iwabo ari imbokoboko. Amaze kugenda ngo abwira abakazana biwe, nawe ati bakazana banje nimusubire inyuma muragahabwa umugisha n'Imana. Arabahezagira. Orupa yumva umengo yosubira inyuma, kandi aca yisubira inyuma, kuko inabukwe yaramubwiye ngo mbega ubundi hoho uyu mwanya noro nk'umugabo
nkatwarinda mworindira umwana novyara urupangu agumbira inabukwe asubira inyuma. Ariko Rusi uravye ku murongo wa 16 mu gice ca mbere abwira inabukwe ngo reka kunyinginga kuguheba, aravuga ngo aho uzogwa niho nzogwa, Imana yawe nizo Imana yanje. Uyu mugore ngo amaze kubona umukazana wiwe amaramaje kumukurikira aramureka barajana. Uyu munyamahanga kazi amenya agaciro k'Imana, ntiyemera guhemuka inabukwe. Kandi ugiye kuraba neza Rusi ntiyarakwirikiye Naomi amushaka kwa abana, kuko abana bari barasigaye imo wabo. Yari yarabonye agakiza kari mu inabukwe. Nico gituma udakwiye gutagakiza wakiriye ukagumana n'Imana. Ugiye gukomeza gusoma amajambo y'uyu mukobwa Rusi yagiye kwishugwa n'Imana, ni nawe yakomotsweko na Yesu, uyu mwami w'abantu. Kubera iki kwemanga aravuga ngo sinshobora kuguheba, nzokugumako. Natwe igihe twemera kwakira Yesu twavuze ngo tuzogendana nawe, turakwakiriye utubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Ariko uyu munsi abantu benshi bataye umukiza. Uyu munsi abantu benshi bariko baragurisha agakiza kubera ibiharage by'umunsi umwe nka Esawu. Mwene data, gumana n'Imana, guma kuco waganiriye n'Imana. Reka guta ubusamuragwa bwawe kubera ubona mu rugo bitagenda neza. Senga, nta kindi kidutabara, dutabagwa no gusenga. Imana yacu ni Imana ishoboye, ni Imana izi ko tugeragezwa, kuko nawe yarageragejwe. Hano mwisi yarahaciye, arahazi. Haleluya. Nimwihangane, nimusubire ku mavi, nimusubire gusenga. Bantu benshi twadende bukiwe, bantu benshi bahevye gusenga ngo Imana yarampevye. Imana yacu ntitabaye, Imana ntita umuntu atayitaye. Ariko iyo umuntu ayitaye akayigarukako irasubira ikamwakira, kuko n'ubu Yesu aracateza ibiganza, aracagutegeye ibiganza na wewe wagurishije ubusamuragwa bwawe. Uyu munsi abana b'abakobwa bacu benshi bariko barahendwa, kavuga ngo jewe ko ndose umufiance, agakubwira ngo tutabanje gukora ibi, tutabanje gukora ibi ndaguheba. Oya, nta muntu akwiye kugurisha ubusamuragwa bwiwe ngo umuntu aguhendeshe ngo mutagize mariage. Umuntu ashaka ko mugira ubukwe nashobora gukoresha icyaha, ahubwo ararindira ubwo busamuragwa ashaka, ubwo busamuragwa bwawe wabitse akaburindira igihe gikwiye. Ariko uyu munsi abantu baca bavuga ngo aca mpeba. Oya, ntaguheba. Hagararana n'Imana yawe. Nimba ari wiwawe Imana yagusezeraniye, nimba ari wiwawe azoza. Kandi agenda kubwira nawe wagurishije ubusamuragwa bwawe, kuko wasubiye kwakira Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo twakoreye mu butamenya Uhoraho yarabiduhariye, tuba tubaye bashasha muri Kristo Yesu. Ntihakagira umuntu aguhendesha mbega uri ibi nibi. Mubwire ngo umviriza, Yesu ari muri jewe. Naco gituma hari amajambo Paulo yabwiye abagalatiya, arababwira ngo ninde yabaroze ko mwari mwaratanguriye mu vy'imwe mu musozere mu vy'umubiri. Arababwira ngo si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Umuntu yamaze kwakira Yesu akamubera umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, aremanga icari, arahagarara mu busamuragwa bwiwe, kuko Kristo tutararonka ivyo mw'isi urupfu rurashobora kuza. Mugabo ndagomba ndakubwire, wiyumvire ivyo bitumye ugurisha ubusamuragwa bwawe, ivyo bitumye ugurisha ubusamuragwa bwawe urugo rwawe ukaruta, ivyo bitumye ugurisha ubusamuragwa bwawe ugasamba urugo rwawe, wa mupapa we, wa mumama we. Kubera iki? Ugusenga kwaragabanutse. Iyo amasengesho agabanutse mu muntu bituma agurisha ubusamuragwa bwiwe, bituma yicira inzira, bituma ashaka kwigwanirira. Ariko nagenda kubwire, reka Yesu ahugwanirire. Hereza ikibanza Imana muri wewe, subira wambara inkomezi. Naho wowe uryamye munsi y'igiti cy'umurotemu nka Eliya, subira ubwira Yesu ko Yesu, subira umuha amazi, umpe n'umutsima mbandanye urugendo ruracari rurerure. Bene data, Yesu ataraza, ivyo ushaka utarabibona urashobora gupfa. Mugabo wibaze, niba waragushira ubusamuragwa bwawe woja hehe? Ko iminsi yo kubaho mw'isi ari mikeyi. Esawu yagurishije ubusamuragwa bwiwe. Ugiye kuraba ingene Esawu yagarutse avuye guhiga wundi munsi,
asanga Yakobo se Isaka yamaze kumuhezagira. Araza aravuga ngo ndazanye papa umhezagire, yambwiye ati genda uzane uhiguzana ucumbe ndaguhezagira. Ariko mama wiwe afata Yakobo. Kubera iki yafashe Yakobo umuhezagira ukagenda? Nuko Esawu yawutanze akemera kugurisha ubusamuragwa bwe. Ntiyahagararana n'Imana, ntiyahagarara mu kwihangana. Injya z'umunsi umwe ziriko ziratuma abantu b'Imana bati Imana singira akazi, noneho maze igihe mfise diplome mu nzu, bigatuma akora ivyaha na bwabuzi yashaka gukora ntaburonke, kandi afise amaboko ntasenga Imana ngo Mana mico gukora, mbega ndandaze, mbega nkora iki kugira ngo nshobore kubaho. Umuntu agashaka kubaho umengo inzira Imana yocamwe ni inzira imwe ya diplome, inzira Imana yocamwo yoca kwa naka. Imana yacu ifise inzira nyinshi. Iyo umuntu asenze Imana imucira inzira atarinze kugurisha ubusamuragwa bwiwe. Esawu rero ngo amaze kuza asanga umugisha wagiye. Se wiwe Isaka ngo arabwira ati mwana wanje urinda, ati ndi Esawu. Aravuga ati umugisha nawutanze. Esawu ngo ababazwa n'ingene umugisha wiwe Yakobo yawutwaye. Arababara kandi aribagirwa ko ari we atateramye. Abarundi nabo baravuze ngo uheza kugoka ibigori bikera. Abantu benshi uyu munsi turiko turibagira isezerano, turiko turibagira ko Yesu uyadufasha mu ntambara zacu. Nawe yaciye mu mageragezwa, yaciye mu bimunaniza. Nagomba ndakubwire mwene data wa mwigeme wa musorewe, ntukagurisha ubusamuragwa bwawe kubera uduhagarire tw'umunsi umwe. Oya, ihangane, senga. Inzira z'Imana zirahari kugira ngo Imana igutabare. Imana iriho, Imana iracyakora, Imana iracyari ku kivi. Nagomba ndagutera intege, ndaga nakubwire ngo uyu munsi ndiko ndakubwira amajambo y'Imana. N'umuntu ari muri reanimation, n'umuntu abantu umuryango bavuze ngo ivyiwe dusigaje ko gaca umutima wiwe kutarapfa, kwa kiri muri reanimation aracyari umukandida w'amahigwe wo kubona isezerano ryiwe, kuko Imana yavuze ni Imana yanditse kuri we yaracanditse. Iyo umuntu rero asenga ntakwiye kugeragezwa ngo agere ahantu agurisha ubusamuragwa bwiwe. Umumama asenga ntakwiye kugeragezwa ngo agere ahantu asambura urugo rwiwe kubera uduharage tw'umunsi umwe, kubera ibibazo. Umupapa asenga ntakwiye kugurisha ubusamuragwa bwiwe kubera ibibazo byo mu rugo rwiwe. Babwirizwa canke twabwirizwa kwibuka yuko Satani yasambuye Eden ikirimwo abantu babiri, Adamu na Eva, nta karonda ko muryango karimo. Ariko uyu munsi turi mw'isi iri mu bibazo byinshi, turi mw'isi tuva mu miryango itandukanye. Iyo miryango usanga hari ibintu bagiye baterekera hirya no hino, bigatuma iyo abantu badasenze izo mpemu zidukurikirana, izo mpemu zitugira ku bushobozi. Ugiye gusoma mu guca intimba kwa Yeremiya 5:7 haravuga ngo ba data bakoze ivyaha ndetse bamwe ntibakiriho, twasubiye ko n'ibigabitanyo vyabo. Ivyo bigabitanyo vyabo ako karande tugakugwa ko no gusenga, tugakugwa ko no kwizera, tugakugwa ko n'amaraso ya Yesu. Umuntu akihangana nta kindi gishobora guhindura uwo muntu mwubakanye no gusenga, no guhagarara mu Mana, ukibuka isezerano mwasezeranye imbere y'abavyeyi, imbere y'ishengero, imbere y'abakozi b'Imana, tuzobana gushitsa gupfa canke urupfu rudutandukanije. Ariko uyu munsi abantu benshi bataye isezerano. Kubera iki? Kugurisha ubusamuragwa bwabo, kubera uduharage tw'umunsi umwe. Oya, ngenda babwira igituma Satani ariko aratsinda abantu benshi, nuko amasengesho y'abantu yakamye, amasengesho y'abantu ariko arakama. Ariko nagenda babwire ngo subira wambara inkomezi, subira usenge, subira ugira ukwizera. Ukwizera ngo nukwizera ibitariho nk'ivyamaze kubaho. Aburahamu yarizeye, Imana imubwira kiri Aburahamu, va mu nzu ya so, mu bwoko bw'iwanyu no mu gihugu cy'iwanyu, nzoguhindura ihanga rikomeye cyane. Ngo aragenda atazi yaje, yizera icyo yavuganye n'Imana. Ukwizera kwatumye Enoki ajanwa mu ijuru adaciye mu rupfu. Kubera iki? Ukwizera. Nagomba ndagutera intege, subira ugira ukwizera.
gira ukwizera muri wewe. Mwabigeme n'abasore musenga muri mu mashengero, nagomba ndababwire ni mube mu mashengero nk'abantu bari muri Kristo. Ni wambara idini ariko wambare Kristo. Iki gihe abantu benshi dushaka kwambara idini, nshaka kwitwa pastor. No, kwitwa pastor byari byiza, ariko igikomeye cyane ni Imana inziko, ni ingene mpagarara mu isezerano, ni ingene mbakarorero imbere y'aba, ni ingene nihanganira ibingerageza, ni ingene nshobora guhagarara ntatsinzwe, ntagurishije ubusamuragwa bwanje kubera ibiharage by'umunsi umwe, ngo bitume mpemukira Imana yanje. Abigeme benshi nagomba ndabatera intege, nubwo ubona umengo igihe kirakujanye, Imana iracari yayindi. Imana yacu nihemuka, rehagurisha ubusamuragwa bwawe. Iki gihe abigeme benshi muri ko muragurisha ubusamuragwa bwanyu, mugahora n'abahungu babwira ngo barabakunda, bagomba kubuko mwubakana, akaza kubabwira ngo none mpibiharage mbanzungurire imbere ko tugira mariage. Oya, akaca kubwira ati none ibi biharage nshaka biracameze neza. Mubwire ngo birameze neza kuko Yesu ubari muri jewe. Mubwire ngo ivyo nakore mu butamenya uhora yabimbabariye, ubu ndindiriye isezerano ryanje. Uyo muntu nimba by'ukuri ari w'Imana gusezeraniye, ntazoguta, azogumana nawe. Ariko nukwiye kugurisha ubusamuragwa bwawe. Nawe wa musore we, nagomba ndagutera intege, nukwiye kugurisha ubusamuragwa bwawe ngo bitume utimana. Rindira Imana, rindira kiriya gihe. Iki gihe kubera iki abantu bariko baragira n'ibibazo mu ngo, nuko bamwe bagenda kubakana baragurisha ubusamuragwa bwabo bakabugusha kandi bari mu mashengero, ariko kandi bari barihanye. Imana ibagirira imbabazi, barabatizwa mu mazi menshi, basubira kuba ivyaremwe bishasha, ariko basubira kwiyambura ubusamuragwa, basubira gukora ivyo bari barahevye. Naco gituma nagomba ndakubwire, urakwiye guhagarara umuco waganiriye n'Imana, ugahagarara mu isezerano ryawe, ntugurisha ubusamuragwa bwawe. Ntibitume uhemukira Imana, ntibitume wumviriza amajambo. Iki gihe abantu benshi baraduca intege mu rugendo, ugasanga bariko baraguca intege, bariko barakubwira ngo mbega ivyawe ni ryari, canke muri iyi nzira genda urondere umupfumu, genda ngo ndakwereke aha na hariya. Oya, hagarara muri Yesu. Yesu wacu ashoboye vyose. Yesu wacu nta kimunanira. Yesu wacu ni inshuti idahemuka. Yesu wacu ni Imana izi vyose. Umwami wacu Yesu arashoboye, ashobora gutabara abageragezwa kuko nawe yarageragejwe. Hagarara muco waganiriye n'Imana, reka guta isezerano, reka guta ico wavuganye n'Imana. Mu gitabo cya Petero wa mbere 2 haravuga ngo ku murongo wa 11 havuga ngo abo nkunda ndabinginga kuko muri nyambukira n'ingenzi, mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo, mugira ingeso nziza mu mahanga, ngo kugira ngo nivyo bavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa vyanyu vyiza babona bize bituma bahimbaza Imana ku munsi bagendereye. Nagomba rero kuko wavuye mu mwijima ukinjira mu muco, kora ibikorwa vyiza vyotumwa ushimwa n'Imana n'abantu. Bibiri ivuga ngo Samweli we yashimwa n'Imana n'abantu. Nimuze turindira Imana, reka kugurisha ubusamuragwa bwawe. Nagomba ndakubwire, ngomba ndagusengere, birashoboka waragurisha ubusamuragwa bwawe. Mu mwaka wa 2024 hari ivyo wivayanzemwo, hari ivyo wasubiyemwo, urata ubusamuragwa bwawe. Ariko ndagenda kubwire ngo Yesu aracateza amaboko, kandi yavuze ngo sinaje kurondera abagororotsi, sinaje kurondera abanyavyaha. Na wewe aracagukeneye, na wewe uracari umwana wiwe, aracashobora kubaka ivyo umwansi yasambuye, aracashoboye kubaka ivyo umwansi yakunyaze, aracashoboye kugarukana ivyo umwansi yatwaye, aracabishoboye Yesu. Nagomba kubwira ngo uyu mwaka subira wambara inkomezi, subira wambara agakiza, subira ugira ukwizera, kwizera no kwizera bitariho nk'ivyamaze kubaho. Subira ugira kwizera, ba mu nzu y'Imana nk'umuntu w'Imana, ariko ntube mu nzu y'Imana nk'umunyedini. Oya, ba mu nzu y'Imana nk'umuntu w'Imana.
wige kwemangira Imana. Daniyeli yaremangiye Imana gushikana icete bagisinya cyo kwicwa, ngo yugurura amadirisha ayarabi Yerusalemu, ngo asenga gatatu ku munsi kubwo kwemangira Imana, ngo icete cyamaze gusinywa n'umwami yari yizeye yamaze gushira kwikashi, ariko aravuga ngo Imana yanje nkorera izoraba umubabaro mbabayingirire neza. Bamuterera mu gobo gw'intambwe kubwo kwemanga, kubwo kurindira Imana, kuko yari yizeye kw'intambwe mu muryango wa Yuda yanesheje ufuna kuzimu. Iragenda ibwira ziriya ntambwe basonzesheje, irazibwira ngo nimuhimbuduke imatera mukiranutsi wanje aze aruhuke. Ngo iryo joro umwami aburitiro aravyuka ngo aragenda aho bashize mu ntambwe Daniyeli, avuga ngo musavyi w'Imana Daniyeli wacariho. Haravuga ngo ndacariho mugenzi, kandi urazi ko atani kibi nagukoreye, kuko yari yemangiye Imana. Hari abahizi ba Stefano baremangiye Imana gushika no ku rupfu, niko n'umwami wacu Yesu yabigize. Nagenda gutera intege uyu mwaka mwene data, ntukagurisha ubusamuragwa bwawe. Emangira Imana, rindira Imana. Imana yacu niyo kwizegwa, Imana yacu ni hemuka, Imana yacu ni rukundo. Ariko nagenda ndagukebure, nongenda kubwire, mbega hoho ivyo by'umubiri ushaka, ivyo uri kurarirana nivyo abandi baririra, ivyo uri kuraririra nivyo abandi bariko bararirana. Mbega hoho kugurisha ubusamuragwa bwawe bikumariye iki? Hamwe urufugoza ko mbona Imana yaduhishije umunsi, ko Yesu yavuze ngo nzoza nk'igisuma, nzoza nk'igisuma, nzoza nk'igisuma. Hamwe urufugoza ubona woja hehe? Ubona woja he? Kw'ivyo tubamwe nta muntu amara imyaka 100. Hari abantu benshi barengeje imyaka 50, bari mu myaka y'inyongera. Hari inzoya ziriko zirapfa, abana b'abasore n'abigeme bakiri bato, abo barapfuye badusumbya kugororoka. Mugabo wibaze rya jambo wa mutunzi na Lazaro. Igihe Lazaro ngo yagumye yihanganye mu magogwa yiwe, arapfa ngo aragenda mu kiza ca Aburahamu. Umutunzi nawe ngo yari yibereho neza, ajya ivyiza byose byo mwisi, nawe arapfa agenda muri Gehenomu. Hanyuma rero ngo umutunzi arangamije, ngo abona Lazaro mu kiza ca Aburahamu, ngo ari karababazwa, ngo abwira Aburahamu ngo bwira Lazaro atonyange. Wibaze kwifuza imajya mata y'umworo ko ryogwa kuri uwo mutunzi kugira ngo rimuzimye, kandi akiri mwisi yanywa ibi biryoshe byose byo mwisi, agenda kubabazwa. Aburahamu aramubwira ngo aho turi naho turi, aho uri naho turi hari urugendo rurerure, kandi nta nuviyo ngo azino, nta nuri hino ajiyuri. Aramubwira ngo basi mubwire agenda abwire bene wacu nasize ku isi ayo mbonye. Aburahamu aramubwira ngo nibatumvira bari abakozi b'Imana bari hariya, naho genda uvuye mu baza bapfuye ntibazomwumvira. Nagenda kubwire hariho abantu mwabanye, hariho abantu mwakoranye ibikorwa by'Imana, uyu munsi batakiri mu mpwemu y'umubiri bapfuye. Wibaze niba baragurishije ubusamuragwa bwabo, uyu munsi bari hehe? Kandi ivyo uri kurasengera, ivyo ubona umengo wobita ukagurisha ubusamuragwa bwawe, bari babifise, ariko kuko bagurisha ubusamuragwa bwabo bari hehe? Ariko wibaze ivyo uri kurasengera, hariho abapfuye batari bwabishikemwo, mugabo batagurishije ubusamuragwa bwabo. Uyu munsi bari ahantu heza, bararindira ivyasezerano. Nagomba ndagutera intege uyu mwaka wa 2025, subira urindira Imana, subira ugende wihana, subira ugende ku musaraba wa Yesu, subira usubire mu rutonde rwiza n'Imana, kugira ngo Imana yawe ibona hico, kugira ngo igutabara. Nagenda abwira iki gihe abantu b'Imana benshi, hari igihe Imana ibura hica kuko iza kudutabara igasanga twibereye mu vyaha, isanga twasubiye kwivayanga nk'ingurube. Isubiye muri kicete ca Petero niho havuga neza ngo basubiye inyuma, basubiye kumera nk'ingurube, ingurube yuhagiye isubiye mu vyondo, ngo imbwa nisubira kuvyo yadashwe. Igikoko nabonye kibi n'imbwa, imbwa iyihazi iradaho igafuka igasubira kubijya. Ariko wibaze wewe wari warihanye ubusuma, wihana ububeshi, wihana ubusambanyi, wihana ubwescro, wihana ibyaha byose,
ariko uyu munsi kubera inzara y'umunsi umwe warabisubiyemo, wasubiye gurusha ubusamuragwa bwawe. Ariko nagenda kubwira wibaza uyu munsi hamwe Yesu yoza wumva utumbera he mu gihe ndagenda kubwira wacafise umwanya Imana acakurindire. Yesu aracateza ibiganza acavuga ngo n'uyu n'uwanje, kuko ngo yahevye intama 99 agenda kurondera imwe yazimiye. Baramubwira ngo mbega Yesu izo ntizari zigukwiye, aravuga ngo niyo yari yanje, niyo yari yanje. Ngo aragenda ikura mu manga iyo habiye kure ayishira ku rutugu ayizana mu zindi. Nagenda kubwira ngo ni wemera uyu mwaka Yesu yiteze gusubiza mu gikaraza kugushira ku bitugu kugira ngo usubire ugaruke mu ruhongore rw'abana b'Imana. Ariko ntubeho nk'umunyedini ngo wambare ishusho y'idini, ariko wambara Yesu, wambara agakiza aho usengera hose abantu babone kurimwa agakiza, aho ukorera ntugurisha ubusamuragwa bwawe, aho ubaye ntugurisha ubusamuragwa bwawe, aho ukorera abantu bakubonemwo umuntu w'Imana, aho ubaye abantu bakubonemwo umuntu w'Imana, bakubonemwo ukuri, bakubonemwo ubuntu, kandi ngo ubuntu buzoduha ukidegemvya. Nagomba nenda gusengera wewe wizeye kandi wewe wumva uvuga ngo naragusha ubusamuragwa bwanje, ariko Yesu ngirira imbabazi. Yesu naracumuye, nari narahevye gusambana narisubiyemo, nari narahevye kuraguza narisubiyemo, nari narahevye kugira iturire narabisubiyemo, nari narahevye ibinabiriye nabisubiyemo. Wasubiye kugenda n'abagenzi bawe babi, kandi Zaburi gice cya mbere avuga ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi, aticara mu nzira y'abanyavyaha, ariko uyu muhimbara ibintu byagezwe by'uhoraho. Subira mu nzira y'Imana, subira urindira Imana. Imana yacu n'urukundo, kandi Imana yacu izokugirira neza. Ngomba ndagusengere wewe wizeye wumva uvuga ati nari narabwisha ubusamuragwa, ariko uyu munsi uyu mwaka turacari mu kwa mbere, ndagomba gusubira mu rutonde rwanje n'Imana, ndagomba gusubira kuzuza n'Imana yanjye. Subira wuzuze n'Imana yawe, subira wirimbure, wibaze Yesu ataraza ibyo usengera ukirindiriye Imana hamwe ibitaraza wova mu mubiri wumva woherera he, wumva woja he. Hari gihe abantu benshi bibaza ari amajambo abantu bavuga, abakozi Imana tuvuga ku mpanda canke iyo umuntu agiye gufuba umuntu. Ngenda kubwire uzoza wumviriza ziriya ntahe bashingira umuntu, ariko ngenda kubwire ziriya ntahe ahaniniya zihagaze tuvuga ivyo tubonesha amaso, ariko uriya muntu mwene gupfa ni wabazi ivy'ukuri ko agiye mu ijuru, kuko ni wabizi n'Imana yiwe. Wewe rero ni wowe ukwiye guhagarara ukavuga ngo mbega Mana, tukwiye kubaho ngo abantu bakubona uhagaze uri umupasiteri ariko Imana ikubona ko utari umukozi w'Imana. Tukwiye kubaho Imana ikubona kuri umuririmbyi ariko Imana ikuraba ikabona ko utari umuririmbyi by'ukuri. Imana ikwiye kukubona. Abantu benshi dushaka guhagarara mu ngabire, dushaka guhagarara mu dukoreshwa ibitangaza, dushaka guhagarara turavugishwa, turerekwa. Ibyo si by'Imana igomba. Icyambere Imana igomba nuko duhagarara mu kutagusha ubusamuragwa, no guhagarara mu gakiza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hariho abazobwirwa, twarasenda abadayimoni mu izina ryawe, twaravugishwa, twarerekwa, twaravuga ijambo ry'Imana, ariko Imana yabwiye ngo mvira hamwe nkora bizira musirigeze n'abamenye. Kubera iki? Ntibigeze bamenya uwabahamagaye ingena dushaka. Ashaka ko tuba karorero igihe turi hano mu isi. Ici Imana turindirije nuko duhagarara mu isezerano ryayo, nuko ijyamana twemangiye duhagararana nayo, tugagumana nayo. Mbega mukozi w'Imana, mugenzi wanje, mbega ubusamuragwa bwawe ntibugurishije. Nagenda kubwira hacariho ibyizigiro, Imana iracari ku ntebe y'imbabazi. Mukozi w'Imana, muririmbyi, muvugishwa, ba profete, mbega ivyo profetiza n'ivyo ukora, mbega ubutumwa bwiza uvuga wewe hayica bukwigisha, mbega wewe uragaruka ukirimbura nawe kw'ivyo wavuze, kuko iyo umuntu atunze urutoke umuntu nawe zivuga ngo na wewe, mbega nawe urera, mbega uragororokeye Imana. Ntidukwiye kuba mwise twivayanga, kuko iwacu ni mwijuru, niyo twiteze umukiza kwazozanana. Cyo gituma Paulo yavuze ngo si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Abwira abagalatiya ngo mwabijuje mwe ninde yabarozi. Aranababwira ijambo rikomeye, aravuga ngo ntihakagira umuntu asubira kungora, kuko inkovu zane umubiri wanje inkovu za Kristo. Mbega ko Yesu yakubabarijwe, ko Yesu yambabarijwe, uracahagararanye nawe,
uracari kumwe nawe, isi ntiyagutwaye ariko abantu bakakubona umengo urahagaze. Ibuka yandi imivuga ngo itegereze neza kugitwaye agakiza utabuhetse ingobyi, umwana yaragiye kera. Itegereze neza kuvuga ubutumwa kugitwaye agakiza ku butumwa utabuhetse ingobyi, umwana yaragiye kera. Itegereze neza kudasenda abadayimoni, kutavugishwa, kudaprofetiza kugitwaye agakiza utabuhetse ingobyi, umwana yaragiye kera. Itegereze neza kukiririmbira Imana, Imana iri kumwe nawe utabuhetse ingobyi, umwana yaragiye kera. Nituriho ngo tuvuge ubutumwa, nituriho ngo turirimbe, nituriho ngo dukoreshwe ibitangaza ngo twemerwe n'abantu, ariko twari dukwiye kwemerwa n'Imana ya mbere, abantu bakaza bashimangira ukwemerwa n'Imana. Ngomba ndagusengere kugira ngo Imana yo mu ijuru isubirigane imigenderanire yayo nawe nimba wuvyizeye kandi wumva ubabajwe n'ivyo urimo, kuko uyu munsi hari abantu batabazwa n'ivyo barimo. Hariho abantu bafashe amadefo yabo y'ivyaha bayahindura amakarite, batagishaka kumva ijambo ry'ukuri. Oya, ijambo n'ubugingo. Nagenda babwire ijambo n'ukwihana, ijambo n'ukuva mu vyaha, ibindi vyose tuzobihabwa nk'inyongera. Nagenda babwire iburaya ivyo biriko bavuga ngo akira, ugiye kubaka inzu, ugiye kubona imodoka, ugiye kuja iburaya, ivyo ni inyongera yo mu rugendo. N'abapagani barabifise, n'abamara barabifise, n'abicanyi barabifise, ariko nagenda kubwira icyo ukwiye gucakira ubwa mbere no gucakira Yesu mu bugingo bwawe, ugahinduka. Yesu akakwishimira ari mu ijuru. Mwami Yesu, ndagushimiye, ndasengeye umuntu wese ariko aradukurikirana kuri imbonesha kure ya HTV. Ndasengeye umumama, umupapa, umusore n'inkumi. Mwami Imana data wa twese, yagurishije ubusamuragwa bwiwe kubera ibiharage vy'umunsi umwe, kubera inzara imuhaganamiye, bikanka ko ahagarara mu gakiza, bigatuma atico mwari mwaravuganye. Subira ugirire imbabazi uyu muntu yariko arava mu isezerano. Subira ugirire imbabazi, usubire wongere inkomezi abantu bawe, subira ubongere inkomezi kugira ngo bashobore gusenga. Subira udutahuze ijambo ry'Imana rivuga, subira udutahuze Mwami Imana, dutahuze kw'iyisi turi ingenzi n'akavantara. Tahuze uyu mupapa, tahuze uyu mumama, tahuze abasore n'inkumi, tahuze abana batoyi, dutahuze twebwe abakozi b'Imana ko turiko turagukorera mu gihe ciherezo. Kandi Yesu, ko hari umunsi uzotubaza ivyo twakoze tukiri muri uno mubiri, ko buri muntu wese azobazwa n'Imana ivyo yakoze. Subira Mwami Imana, ugirire imbabazi umuntu yagurishije ubusamuragwa bwiwe, usubire umwambike, kuko waravuze ngo ntiwazanywe n'abakomeye, wazanywe n'abagwayi. Usubire udukize, usubire utwemere nubwo turi babi Mwami. Urakoze Mana, ndaguha icubahiro, ugirire neza abantu bawe. Ubuntu bwawe Mwami, amahoro n'umugisha n'umunezero bibe kuba kubaha bose, mu izina rya Data n'Umwana n'Mpwemu Yera. Amen.